Ivyo dusoma mu njiri nyeranda yanditse Yohani. Mu buca bw'umunsi wa mbere w'indwi, Mariya Madalena yarahagaze hanze hafi y'imva ya Yezu arira. Uko yakariza arunama mu mva, abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Bamubwira bati, mugore urizwa n'iki? Abishura ati, kuko batwaye umukama wanje none ntazi iyo bamushize. Ngo avuga iryo arahindukira abona Yezu ariko ntiyamumenya ko ari Yezu. Yezu amubwira ati, mugore urizwa n'iki? Urondera nde? Agira ngo n'ubushinzwe umurima. Amwishura ati, mugenzi usanga uri wamujanye, mbwira aho wamushize ngende kumujana. Yezu amusubiza ati, Mariya. Urundi arahindukira amubwira mu gihebereye ati, Rabuni, nukuvuga ngo mwigisha. Yezu amubwira ati, ntuntevye utyo, kuko ntaraduga kwa data. Genda ariho hamvye bene wacu, ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so, ku Mana yanje ariyo Mana yanyu. Mariya Madalena aragenda rero kubwira abigishwa ati, nabonye umukama, ngibi ivyo yambariye. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Tugire Kristo. Uyu munsi turiko turahimbaza twibuka Mariya Madalena mweranda. Ijambo ry'Imana duhejeje kumva haba mu gisomwa ca mbere canke mu nkuru nziza ritwereka ingene Imana izimya akanyota kuwuyirondera n'umutima we wose, nk'uko nyene vyagendeye uyu Mariya Madalena mweranda. Iyi nkuru nziza imutweretse aha inyuma y'izuka rya Yezu, ariko kandi hariho ibindi bice vy'injiri tubona uyu Mariya Madalena mu bihe bitoroshe n'ibindi vyiza. Ubu rero Mariya Madalena uko ubwuzure bushasha bumutubwira, ni vyiza yuko tubimenya kugira ngo twumva aho Yezu yamukuye naho yamushikanye. Ni wa muvukanyi wa Marita na Lazaro. Bakaba rero bari abana b'umuryango wifashe. Iyo bari nkungahe Bujumbura, twari kwiyumvira yuko boba baba nko mw'irohero na karoro ntanze. Abavyeyi rero babo bamaze gupfa, Mariya yahawe ibisigi vy'inyubakwa y'i Magdala, ishato y'i Magdala niyo bamuhaye. Ahi Magdala ni mu Bugarire, ni naho rero iryo zina Madalena ryavuye. Mariya Magdala nukuvuga yaba ari nk'umunyabujumbura gishavuga ati Mariya wo mw'irohero. Amaze kuronka iyo shato yahabaye mu bintu bitaryoshe, kuko yaciye urumva yariginye iryo tunga bamusigiye. Yahabaye mu kwiryohera hajamwo n'ubuhumbu, kuburyo yarasigaye ari iciro ry'umugani, kuburyo bamwita mbere mu majambo yumvikana ni wa musambanyi w'u Magdala. Ni mbere ahubwo mvuze iryo jambo ni ya Maraya y'i Magdala. Numweranda turiko turahimbaza uyu munsi wundi ko ndavuga muvyumve neza.
bavuga yuko rero muri ico gihe yaciye aronka igihano kubera ukuntu yitwaye, haza igishetani kimwinjiramwo kiramwigarurira gushika umunsi ahura na Yezu akamurekura ibicumuro vyiwe vyose kandi akamukiza na nyagishetani cari kimwiziziye. Aho niho Yezu rero yagaragarije ikigongwe ciwe kitagira iherezo kandi atanga n'akarero k'umuntu azi kwigaya gushitse, kuko uyo Mariya wa Madalena yarerekanye ukwigaya gushitse. Murashobora kwisoma mu nkuru nziza, umengo ni mu nkuru za Luka mu kigabane c'8 sindavyibuka neza, aho Yezu yari yashikiye kwa mufarizayo Simoni. Yezu rero mu kumurekura ibicumuro vyiwe yamubwiye ati ibicumuro vyinshi birarekuwe, kuko yerekanye urukundo rwinshi. Yarekuriwe ibicumuro vyinshi, yerekanye urukundo rwinshi, cane cane aho yatanga kaga parfum kiwe. Murumva nyene ntiyari kukabura, yumva yari afise uduparfum. Umuntu yahabona nkuko oga ntuze we, uduparfum yari kutubura, bacazanira agaparufe ati akaniko kagezweho. Niko yaje rero gusiga vya birenge vya Yezu muri yanzu ya wa mufarizayo Simoni. Ariko yarekanye urukundo rwinshi kuko yumva ashaka guhinduka, yari yarushe. Niho nababwiye ko uno munsi rero nzanye nanje inyota. Iyo nyota mfise niyo kwereka umukama Yezu, ubwo gwaruka rw'abajene barondera umukama, cane cane abigeme abarondera ubuzima bakaruhira gutakarira mu bitagira mvura. Ndahereza nabo bose nyene umukama, barondera umukama bagata umutwe, naho bahura nawe ntibamumenye. Urizwa niki? Urondera nde? Ndangira aho bashiki bacu biyumviriye ko boronka ubuzima batanze imibiri yabo, nabo bantu bose bukwemera guke kugarukira hagufi barondera urukiza hakuronderanye n'urukiza, kuko n'ibintu bitandukanye. Twari dukwiye kurondera nye n'urukiza hakurondera urukiza, kubera turondera urukiza duhava duhusha uwurutanga, twihende kurutanga uwariwe. Abantu barondera urukiza hakuronderanye n'urukiza ni bande? Bari muri twebwe, kumbure bari muri no mu bagwaye, kubera ko vyanse muri Gatolika nararondeye urukiza ndarubura, reka ngende kurondera kwa naka, jewe ndagiye, barandangiye ahantu, jewe ndagiye. Ese buhura na Yezu nka kumwe Yezu yagirira Sawuli, akabanza akabakubita umutego bakagwa hasi kugira ngo bashobore kuronderanye n'urukiza. Uko niko abantu benshi batumutwe batazi n'ikibazo nkoramutima bafise, bica vyumvikana ko badaheza ngo baronke ico bashaka. Ariko Yezu Kristo umwe yakiriye Mariya Madalena ari ngaha, nguyo muri kumwe, agendana nawe, kuko nta musi numwe yigeze yumvira kuguta hanze. Numwe yazutse mu bapfuye. Ubahuke rero nawe ahumva guhamagara mu izina ryawe, nawe ubaho kumubwira uti mwigisha, ni wewe ndondera, nta wundi. Uyu munsi kubw'isabisho c'uyu mweranda ndasabiye rero gugwaruka, cane cane abigeme bataye umwizero, bataye ukwemera, aho bagenda bagira bati nararondeye icomara inyota, nararondeye umukunzi yonkunda. Kumbure nyene kubera ko ivyo babayemo ko ati naraheze ku isi, navutse numva umengo nta numa nkunda. Hama rero bakaza kurondera urwo rukundo aho rutari, nibarujane kwa Yezu, niwe ashobora kwamara inyota y'urukundo. Bari kure y'Imana, bagaca rero batakarira mu bisinzikaza n'agateka kabo, nibo nshaka guhereza muri iyi nkuka. Ntidushobora kubaharura, ariko Yezu we arabazi igitigiri, naho binyegeje muri twatuzu bakunda kujamwo. Mbeka batwitanguye iki?
hari abagenda bagiye kumviriza karaoke, hari abagenda bagiye mu bindi bintu, muga nyine bakagenda. Yezu arabazi umwe wese mwizina ryiwe, ariko arabarondera. N'umuvyeyi Bikira Mariya ariko arabarondera kuko ashaka kubakiza. Ese bo mubona na jewe no bantomboye kuri uno munsi. Maria Madalena mweranda, Maria Madalena mweranda, Maria Madalena mweranda.